Hello la famille, ndizera ko mumeze neza, twe turameze neza, turashima. Igihe cari kinini tutayaga ntababwira amakuru mashasha, ariko uyu munsi nipfuje ko tuyaga kuri iki kintu ca green card, inkuru nshasha, inkuru nziza. Ndabafitiye amakuru mashasha meza, ariyo nayo nipfuje ko tuyaga. Utarakanda subscribe vyonda hepfo ku nzogera, hama ushire kuri notification zose uzohore uronka amakuru agezweho, aho tugiye kuja mu gihe ciza ca green card mu kwezi kw'icumi, aho tuzokina green card. Nkaba nifuza ko umuntu wese w'umurundi, yaba umunyarwanda, yaba abari Kenya, Uganda, abari Tanzania, bashobora kuba bumva ururimi rw'ikirundi, ko twosangira ubumenyi ku bijanye na green card, aho twipfuza ko umurundi wese atosubira kuza araja kuba agent ngo bagiye kubakinira green card, kandi nawe ubwawe woshobora kuvyikinira, woshobora kuvyikorera ukabikoresha telefone yawe ngendanwa, telefone yawe ufisemo internet ikabikora neza cane, hama ugakina green card ukazokwirabira resulta, ikintu cose, amakuru meza abagezweho, hama mukaza murayaronkera igihe. Ico rero ndabashishikariza gukanda subscribe, hama video mukayipartaja ku bantu benshi. Abataramenya uko bakina green card, video izoza tuzoyikora himirije, aho tuzobigisha gukora ifoto, kuzuza form ya green card mu gihe ciza, kandi ukabikora neza. Okay, inkuru rero nziza nari ndabafitiye nuko amakuru twe twarose y'incamugongo. Murabona ko Trump kuva yinjira ku butegetsi hari ibintu vyinshi yahinduye, aho yari yashatse guhindura green card ko kuyuzuza twoza turariha amadolari $250, mu gihe green card twari tumenyeye tuyikina ku buntu. Ayo rero yari amakuru mabi cane ku bantu twama tugerageza amahirwe ya green card yo kuja kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero inkuru nziza ndabafitiye muri iki gihe nuko green card tuzoyikina ukuri kwamye, nta mafaranga tuzoriha mu kuzuza form, tuzoyikina ku buntu. Mu gihe parlement ya USA yari yemeje ko tuzoza turariha amadolari $250, abagera kuri 214 kuri 215 bari bavyemeje ko twoza turariha green card, ariko bica vyimukira muri sena bari bakeneye amavote 50 kugira tuzohore turiha ayo mafaranga, ariko sena ntiyavuye ivyemeza kuko baremeje ko green card yatangujwe ikinwa ku buntu, n'ubu izobandanya ikinwa ku buntu. Iyo rero ni inkuru nziza nari ndabafitiye, amakuru meza cane, aho mu matariki ya mbere, itariki tutaramenya, ariko ni hagati y'itariki 1 canke 2, 3, 4, 5 vyatevye z'ukwezi kw'icumi mu 2025, uyu mwaka turimwo, aho tuzokina green card. Ndabasaba ko umurundi wese ahari hose yotegura iki kintu nka nkama, twese tukazokina green card, kuko plus dukina turi benshi, umubare w'abantu benshi dukina green card, plus n'abarundi turonka amahirwe yo gutsinda green card. Abataramenya icari co green card, urashobora kuraba mu mavideo yo munsi, hariho amakuru atari make kuri green card. Ubu rero tukaba tugarutse kuri iki kintu ca green card, aho tugiye kuguma dusanga ibintu vyinshi tuyaga ku ca green card, aho ukeneye kuja muri groupe kugira urabona amakuru ku gihe, urabe muri description ya video, hama ujoining groupe kugira tubandanye twigishanya ibi na biriya. Hariho ayandi ma opportunity, hari ibindi bintu vyinshi vyahindutse muri green card tuzoza turayaga. Aya rero yariyo makuru ndabafitiye, narishatse ko tuyaga ko muri aka kanya gato, aho ari inkuru nziza ko tuzokina twese green card.